Cool, uno musi ni vendredi, ni furaha day, émission ni KuKAYI. Turaza gusangira ikibana. Hewe, hari ibintu je bimaze imisi niyumvira nibaza ivyo ari vyo. Ibintu by'abaserveuses n'abakiriya. Umuserveuse araza guserva umukiriya, ibintu byo gukorakoranako nibiki nibijya bintu nibiki. No musi turabiganira. À tout de suite. Izuba. Kanyo tubiri dushusha dukanye. Changi ngo hano shi wagose. Tubiri ikigo kuntu uzenyesha. Yego. Sawa. Meze neza madame. Turashima. Sawa. Mfa tuduhe. Ndaronka kabuke gakanye. Ego katubarabe ko twaronka. Yego nawe. Ariko kare firasha. Yego kanye. Reka tubarabire. Ndabaza gato. None ntuzi ko muri muraberewe. Aje niyo kazi. Reka tubarabire mwakomanga. Wemosha mwambaye akantu keza. Oya abakiriya ni benshi urumva. Ngo kari keza kabisa. Natwe tubarabire. Uyasha yuwe. Yududu. Ntakubeshye. MC. Imana irarema. Sawa. Yego. Gose. Uno musi rero akayi kanyobwa kuri comptoir n'akantu gahoze gusa nta bintu bishushe n'akantu gahoze ndi kumwe n'abana ngaha barabivuga byose barabisasa ngaha uwa mbere rero reka nakire passion. Yes. Passion karibu KuKAYI ni bon jya impundu mukama muraho namwe yego karibu brem neza stari uri tayari kabisa apana buhoro reka nakire umutumine wa kabiri akaba ari Liena bamutazira mwengine kopi igiswahili nakimenyereza nabwiye nabimenye ko ngiye kukimenya mwengine kopi bamutazira tiwa ngo no musara dutiwa kabisa tiwa kabisa karibu KuKAYI umeze bon umeze fresh Cyane. byenge na byenge Cyane gose. hari uwundi yishwe n'akatwengo hariya yitwa Tangi umutumire wa gatatu yabyice birashika none ko yataguye gutwenga kuva kera ikanda mwakire vraiment Tangi neza neza. furaha dema Neza cyane. umeze bon umeze fresh Yego. Nimbure nawe. jewe no musisi ndakubyorosha no musisi ndakubyorosha kubera passion urazi ibyo namufashe murimwe nabizi oya tujyane tuntu tumwe tuducamwe oya nta tuntu pasha njye nta tuntu bijye nta tuntu namuhamagaye tiwa yavuze ko aza kudutiwa yitwa mwengine kopi Asha mwengine kopi. Uyu munsi wabisasa vraiment. Pasi ntashobora gusigaza. Tumugenza shape ben kabisa. ambeshi Oya ndakubeshera. Turahanye turabisasa. sasa byose byo nshaka kumenya Liene ndagusabye umbwire nabijya bintu pasi ariko aragira vraiment urazi ko nacenda bacira ndasabye umbwire hariyo comportement abantu abakiriya bahora bagira ni kuba serveuses zitakunezera nibihe nka bikuru bikunda ko Joko novuga mwakoze ku kibazo comportement usaba uti à l'aise yo uje kwakira umukiriya hagiye usanga ugishika gusa umukiriya ugasanga kakuraba ukuntu swatsa kagaye cyangwa yagushimwa uko naye karakuraba nagira gushima niho fresh oya ntushimiraho oya ntushimiraho oya ntushimiraho byo tuza kwivuga nayo kuko ngaba ndi ku kazi amaso yiwanje jenje ndagorora oya ati ndije ntushime cyashimye aho je manaje ku kazi siko utaba kuzana ibindi bintu mu kazi nkora ushaka kunyurukanyisha siko okay ico onye aha tubaza patron wawe burya aho ukora umukiriya aje habura yagushimye so aca konga abona umusharati we ni oya ibyo nyibasha kwerekana n'abantu umenga jewe ndiko ndumu serveuses en plus nigurisha oya Ubivanze wewe ubivanze. Ikintu buri ciza bari ciza. none siko mvuga Wewe ubivanze reka turabivugana
andeo y'akazi mugabo asaba aragusaba mugabo ndi ku kazi fuko nubahiriza akazi none andeo anagira andeo rihera mu kazi hagati amakaza na andeo abo ushaka kunyukanisha rero oya twatwaye mu ntango sheka yashaka kumaza ivyo byakuzanye oya mara jamati mbeho bite bazi wowe ubazi kubangamira benshi frère basi ndabibonye wabibonye none ego ndabibonye urabangamira benshi serveuses hewe mubivuga neza ho muri uyu muntu yaje mu bigenda gute urahiwe ukabibuka gato kandi wowe wamuciriyemwo comportement ya kabiri ni yawe iya kabiri urege usanga mu kriya araje umva hari ukwiriye yuko imisi yose agira amwakira umva ntiyaje urumva usanga wowe uraje basi umwakire ngoya ngowe ntunyakire ngo hari usanzwe agira ante anyakira ivyo bibatuma umuntu ati santareze mu kazi tu vois hamikindi cyangwa umusukiya nk'akayeri cyangwa umusukira amazi kuzona natanga kuzana utuntu tubokoboka gukorako nivyo tumuvuge ivyo vrema ivyo yongeso mayifise cyo ukoze ku kuguru oya tangi tutabishanye none aje gusukira oya ni bisanzwe none umuntu muramukanije yabo oya pamenye ngora ko nga sintu bisanzwe oya ko ni marque ya Afex kandi mubaze tangi marque ya Afex nko muhiri wanyu canke wagiye ku bagenzi canke wagiye mu rubanza umuntu akaza kuguserva ayo ma Afex uhora umugira ayo uri kuravuga uhora umukora ko canke ukamukora ku nibisanzwe si kuvuga ngo ni affection ngo muba mufise ibindi muhuriyeko kujya nyene ko kugira ngo muganire mukabona ko ata blocage hari ukora mu kabare ntubikore ahantu mu mafete canke ahantu hahuriye imanza amafete n'ahandi hantu barimo na protocole bitondese mukabare niho bitatondetse oya neza igega mu kabare n'ahantu hisanzwe ngaho onye none si mubahiriza uwo mukobwa akazi ariko igatwa tumubahirije uyu murenge to kumukora ko mwayivuganye oya mugabo ntuvuge nagukoze ko ngati mwene mama yari ngora mwene mama wamubwiye oya mu mutima sinzi uko gusigura vyinshi kurimo mwene mama kurimo mucuti byinshi mwene wacu gose gamashaka abakunze kukugura mu mwene bashaka nawe kurasuka kayeru gasuka utuntu oya kukuguru kujyo kutajugumira oya kukuguru oya kukuguru wogira handi je nari ngaha oya usimbye kwa hejuru ni mwene mama yakubwiye hejuru ni mwene mama hasi ni mwene se oya zebo sinzi hari abakora hasi reka ubwo bucinga mane reka ubwo bucinga mugabo je nawe umenga bye karakantu gatuma umuservice no mukiriya heya bage haba connection yuko mu mwanya yakora mwakira yakora mwakira le client araza kumva meze neza umuservice umva ati ndiko ndamwakira n'umutima ntuje oya kubera iki mu bundi buzi badakora nako ubuzi nk'ubu yakarorero oya none ukora mu biro cyangwa ubuzi butandukanye ugasanga none mu biro nzoza gusukira inzoga kweki aho rero ntumihende abaservice bafashe yindi shusho babaha yindi shusho kweki mubigira iwabo reka nkwereke umukomersa ahadandariza hamwe n'umuntu usanze mu biro bose ukugiye hose nico oya nari ndakubaze ujya mukozi petete bishaka gusukira amazi wiwanyu ubabishuka mukora ko ngaha hego oya niga naho nyine bisanzwe nakwereka oya kubaza ni nishura urabona abaservice ndabivuga no mu tuhohoterwa mu bwo buryo kuba niyo kazi yo muronse mutroseko oya Riena reka uyu muntu je ndamwibariza tangi none bijya bintu canke biravana ne ko muba mwanyoye icayi cinshi nyene mwishi canke wabonye akana kamata nyene abamba akana keza nyene akana gato gato bakita gatso oya nyine akana gatso bo nivyo yabirimwo hari gihe akayi kaba kabaye akayi kaba icayi umengo byose nibirakunda kiba cabaye cinshi kaba karyoshe ega nakujye ko atanga wanyoye mudira hinduka cyane wowe byaryoshe muri iyo mudu nyene ni wowe waryoye kubeshya akayi ni mudu iba yahindutse iyo mudu ituma ako karuka ugashaka kwibiri n'akako kari natwe muzogasomeka ko abandi bakanywe ko wowe bishije n'andi matatu wowe ubishiramo matatu oya ndabona bagukoze ko kenshi ngo uratubabarira oya no ngaho gukora amakosa urambaba mu kazi
we nonga naye mugabo nk'ubu nakwara kumuganira naye umurahikamuka Nawenda kwa example. ni ibindi ndababwira aranjana nje nkahaye ati rero ati ngo nakaye kagirana kaba karyoshe ikiyago caryoshe ubundi kaba ya bien tangije ndashaka kumenya none bijya bintu by'ukuri franchement ubonye muri kumwe na tangi muri kumwe na passion muricaye riye naraje kubaserva siko hama bijya bintu by'ukuri ubona harimo ikinyabufura genre harimo politesse umwana w'umukobwa ariko arironderera ubuzima ntuzi icungu arimwo urabyumva maybe ashobora kuba numvise sinzi riye naraza kubitubwira hari abapatron bexija ku bakobwa utunuze utujipo dutoya utumini jupe bon hanyuma nawe yabyambaye kubera ubuzima je ndashaka muje muri iyo logique nawe uramubonye hakuyumvira ati aka kana gashobora kuba kandi n'imfuvya ahubwo kariko karirondera ubuzima bijya bintu tuvugishije turagarukanya ubwenge hasi vugisha ukuri tangi kijya kintu nubona yuko ari uguhohotera umwana ariko arirondera akazi oya urumva si uguhohotera mu bisanzwe niko nego nakazi bariko arakora mugana naho aje yariye imisaya akaza kubwira ibibazo afise akaza yidoga ibibazo barabivuga akazi kose karafise amategeko barabivuga oya mwegere serveuses muhora muza kuririra honyene n'umujera gusanze akabwira ati murakomeye mumaze ni bo urakomeye sinabukozeko sinikunda kuyana yishuye tubizu oya ntarakame no ko amagaca ndakwaza murakomeye ni sawa je mbwira aho hantu uramutse umuserveuses umuhobera oya ntabyagiyemo yari mu ntango yamuramukije gusa aca mu ishoni bizarre gishukuri nimurabona yuko ari guhohotera umwana ariko arironderera kuje ari kintu kimwe sivyo mu isanzwe aba ahantu ugiye kumenya neza urabona uri branche biraboneka kabisa old school ego sha numva rero ahonye ahantu ugiye kunywera urabona bivuze hari umuserivisi je yambaye akamini jupe sindavyanse kandi henshi tunabahora no mamanzi yambaye akamini jupe mo uyumvire wowe jewe ndi umuntu w'inyama n'amaraso nukuri nta sindi ubugingo bujyanye amaso yanje n'amara kubita ijishi rya mbere hajya kunyuze imana yamuhejagije ubwiza bw'agatangaza nukuri nkati namukubita akajisho yangu ati hari ikintu cyo mubi hari bihinduka sinje wari ni bibi babyita vigutugutu nuko vigutugutu kabisa bikajifanya mwili bikikora nanja amashanyarazi akamfata hari ucu usanga umwanya umwe abantu tubatandukanye je so atarigenda bikora ntuje amegera uke nkamazi ati mbe bite aho ni nawe mwana abigaragariza ndanga rero kwiko ubimuvuga uronse yo kazi yakasirva kwiko utomurindira Ega ngo kwica kazi. Ete nundi muntu yakarabona uko abivugisha uko ashobora no kuza agarutse kandi akagira iyo tanso ku wundi mukobwa. Ega rene navuze nti hari abantu biradufata turatandukanye. Je birashobora kumpega kwiruka. Abo yabaruke uko. Oya, ibyo bikora nibiki? Je nibikora nibiki? Kimwili mwili. Na kiakira kiri. Kesa kya ico coco rero. Oya, reka ndakubwire mugabo duhindukire. Saba serveuse gusa birashobora guhindukira. Hari n'abandi ba serveuse usanga bafise intention so gushaka gukwega abakiriya muramaze kwibona iyo sheri yego je nk'abareba inyita sheri yego yumvira yego vraiment turahuye sheri ni sawa irakaye canke irashuye ibintu nk'ivyo none naho eske abampohoteye neza ibintu nk'ivyo nukuri arawica kuza arashitse ntaco biba bitwaye kandi n'ikindi naco urabona akazoga kuri kana kazoga ati ngo sheri ngo ni sawa namahoro amaze kugira sheri okay agwamagaye sheri wowe nawe uri umukiriya uri santareze ahubwo rero ona navuye muhira mfisi ibivumvu cyangwa mushasha n'akayoga ndakanywa gaca hose hama kugira iki ega ni bya bindi je nakwibagire urumva nawe mviriza urumva nkubu nawe nk'umuntu akubwira shushu none mu gihe utanguye kubona afise amaposhe ukundi kuntu mwebwe nk'abagabo muhora ni giki muhora mwumva après aja avuga shushu avuga kubera nza kuja ku makote yose amakosa akogwa namwegere client hari amakosa namwe les serveuses mukora uburenje nje kuri mwebwe abana abavugiye mu gihe aje
akwiadressa ko yivugisha ibyo bintu ngo shushu sheri hamukabona umengo ariko aragira utwaproche wewe niyahema sinzi ni kihi nyuma ucubona muri uwo mwanya aja nyita gute ni kuvuga ko wewe wavuze ko wenda kubajije nk'umuntu wavuze ko wamufise amaraso ashushe nukuri je kandi navuze ndi umuntu w'inyama n'amaraso utari ubugingo ntari ubugingo babitahure yuko abantu ashohoze jamwe ibyo bintu bibonye ni cyane ya intention bigo ponya maka aje ambwira nka shiri cyambere cyambara nka ati umukobwa uyuni ai biranoroshe nakanya gato ndabona yuko nitwava hano n'izindi gahunda izindi gahunda zirakurikira kandi iza ko ari wararaye niyo program iba yakunze aho hantu iga sinzi kubona urubanza rumwe marazibi oya datangura nundi kona nwa hama tukaba yego ne basibira gushikira ukabikenze ni kwavuga oya ndiko ndabibona ku bandi ndabibona ku bandi ndabibona ku bandi kubivuga ukuntu uko bivuga uko mu kubivuga umengurura bawe niko amaze gutera abantu nka veni naje nabyo novuga ndi pasi ntabyo novuga ndabibona ku bandi nero gashe natangiye we ntabyo akora mugabo ndazitangiye aho atipe twe kumederinira mabanyiro hiyo kazwangu baramutaha mugabo je nababwiye vugisha ukuri aha nawe ndakubaze tanga franchement ubonye umukobwa aja kugira ngo sheri shushu kandi ni wabivuze we byarakubaye ko kwanza nakubaze kabiri sigatatu sirimo sikabiri sigada none wewe nta mashanyarazi bumva canke nta indi amashanyarazi barimo nyene bayumva nyene oya ntitwibagire ko turi muri cadre kwikontoire tiko turanywa kaye si inama tugiye oya ntitugiye mu rubanza turahantu tuhindura ivyiyo iyi kandi umva uba warushubiye ukazi ushaka kugira uruhu na marimite ari marimite yego bambwiye ako kasheri sinca ndamuhabisu oya sinca nza ngo ndamuga kabisu nako ako kasheri katuma kumugira kugira ngo tudetande imvire après tu ufise ibindi vyiyumviro mu mutwe no kumugurukira ko nsuko imviro uvuye mu raporo nka rero awuje kubangamira akazi uwo mukobwa oya iyo sheri muko muragiriza ngo abaserveuses tuvuga siko ibisahaza uremaze ko wabivuze by'ukuri canke wowe ubwira kuyumva cyumvira shushu byaramubaye uyo mukobwa rero abafise kinawe wowe aba yakubonye ko ashaka kurondera ugaje ntawe yampohote oya wewe nta kibazo yiyumvira wowe ni wo kwita gute my sweet heart we ni sawa aretse sabyo no ababishe byo atatu inshuti uca mungu umwe kurusha ntona mu isanzu hajyanye ibaze wowe uvuye mu raporo nk'atanu umutwe waturitse urasanga aho ukiwa kaye rozima n'ubwishiri navyo byose umva umutima none nagira ucutere ririmo ufise umusheri cyangwa fasoni wawe ucumuhamagara ati sheri duhurenga dusangire ucibaho kazi yo kugenda kugira ngo umuservice aho rero mu biryoshe rero je kwanza ndaguhenda garutse mugabo hari abasarisha none tanki franchement tuvugisha ukuri bijya bintu ni gukora umwana w'umukobwa ku mutwe w'umukora uwo yavuze ngo hani mwene mama hani kwa mwene se mbo aho akore ko mwana nimwe mwakongeye oya ukakunaniye to twatishiriye ako niko atakunzi wowe wavuze ngo hani kwa mwene mama hino urumva ko ngaha hasi ni mwene se urumva bwari wumva naho nyine niko ndakubwira muri ico gihe urumva akubwiye ngo ari mwene none nta makamu urabona ari exagere hagati mwege entre hommes mukavugana ati vraiment umuntu ariko arasarisha ukabwira nka tange oya uriko urasarisha reka gusarisha nibihora ibintu vyanse hari abantu babuse kubwirana ati reka guhohotera uyu yabitubwiye si byiza uriko uramuhohotera mu kazi jewe kubyo numvise niye nayivugiye tiwa yego mwengine ko je narabemereye abakunze ba KuKAYI yuko je nzogaruka igiswahili mwengine kopi kabisa kana wengina mwengine kopi tangi na wacheye tangi na wazindiyo gusa nasema yote sema yote baba yego oya nagihe none ntimushobora kuvuga ati umuntu ariko exagere ntubu yamaze kwevuka ila evoke yuko hari ibintu
aba ariko arironderera ubuzima ivyo bintu uza kumamata ugira ibiki bikore nyuma fumo saba inimero mugo nawe urazutse twinshi kumamatike kumamata rero ibindi na misi yuwi baye misi yuwi kumamata naho nindi nivo waduze grade muga nivyo hari abantu jashatse yivugiye ati aba ariko ararondera ubuzima muri iyo ka mu gihe ko nkuno munsi mwavyumvise eske ntushobora kubona mwicaye mukabona ko umuntu ariko arexagera muravugana hagati yanyu ukavuga ati musaza reka gusarisha yego kamwe haro mwica ahantu unashobora kumwicara ukabona ko umuntu kamwe yarengeje ana nkuba urashobora kuzokora ko mu service ukabona aje bitano mwisanzwe hanya nakunda vuga ha umuntu aza kaza ari du akaza buke akambwira ati madame ça va nakamishura ari umusaza bamubwiye hoje bati ça va meze neza buke akabera approche ya mbere aho ndaza abona kiyita ati hello mugoro mbona avuze tukamwe yarengeje muri kaka nkuwo byamuduhiri gatatu muco mugirike nimuvugana ati uyu kamwe murabona misanze ari nkuwo muntu usanga ega nuko tuba tujana kunywana hari gima musumbana n'uburyo ariko bati byamujama kunota afise ino yakoragura neza noza kumubwira ngo mze vipo oya ntikunze ahubwo nakubise facture yawe ati akirawe ati dustera tunga ukora no aturihe nyankara gato aho basanga ofisi kinoti ya gitatu stera nayo gwa nkabine mviriza kweli hari kindi kintu naco aba serveuses kigira gituma tutisantale nagusumbya amafaranga ntuza kumukosora oya nibikunda avuze ati la chaise cuvuga ati wi musaza c'est la chaise avuze ati ngo ukashumwakira ukwaje akakwita la dame ntushaka gufya atembera ati habo babyihaga ibyo nivyo nyine mugabo none basiti wasi tuvyoroshe wowe aho usanzwe ukorera nk'ubu bemaze gushika amakamenshi agukorako sindavyanse benshi baragukorako mugabo urona haro nandi atagukorako akakuganiriza ukanamwishura right hari n'abakinya ofisa amanimero yawo akanakubaza ati mbega uno munsi ne gute ntanga inimero none uyarigega nzi abindi ashasha nko kubaza nkuba ati mbega umbona ahigiye tugeze uja muri penurie y'amaboke akwaza mbega iwanyu mufise amaboke ashaka kubaza ugira mbirize kugira ngo washikaze kico kintu gihari yego nkizo nimero ndibaza nka babiri kirashikira mugabo rase nka nawe ntu hayoka rero nabonye nabaje ha usanga bafise kibazo ugasanga ava yuko abakiriya baza nko ngaho batanga kubaza ngo mbega ngo twereke uhavu twakira ndukira ifoto ngo ndukira ifoto ngo uyu uhavu twakira neza ubwo niyundi nivo iyo kayira hari iyo kayira hari ngo rindira none numva yuko rindira numva ko nabaje hari igihe usanga n'abafise izo nyungu ega ntubuzi ico bavugana nabajya abantu yeregera ko ari naho tucishemwe akantu mu kanya turasubira yego reka dufate ifoto yerekana ubwiza bwaho dusanzwe tubaye eka n'ubwiza bw'abiwacu garagariza abarundi n'amakungu ubwiza bwaho ubaye canke ubwiza bw'abawe mu kwiyandikishije kuri www.pamchanneltv.com guhera igenekerezo rya 10 z'ukwa gatanu gushika 10 z'ukwa gatandatu kandi munashobora guhitamwo igisata mushaka kuzohabwamwo ubushimwe hamwe na Burundi Photography and Photogenic Award erekana ubuhinga n'ubunyamwuga bwawe. Emission ni KuKAYI turabandanya ibintu urumva yuko bitoroshe ajari show ajari beyond urumva niye na jenda shaka tiwa mwengine kopi jenda shaka umbwire hari ibintu banyena kabare canka abajeha kuko banyena kabare bahabajeha hari ibintu mwege babobrija les serveuses bakabobrija bituma mushobora bigatuma abakiriya bababona ukuntu canke hakaba bigasa nkaho babahohoteye wobimbwiye yego ibintu usanga nko guhohoterwa ku muserveuse gusanga babobrija kwambara utuntu tugufi ntwa nico biviramwo mwe pasana mbwa ati kudukorako urumva nivyo biratuma aronkera akaryo ko kunkora ataye kunkorako
ikindi naco bari gusanga kubera n'umuntu ni umuntu ko yabivuze agira amashanyarazi muri we n'akajipo k'umutwe n'isawa ni keza mu kazi umva ubona umva rero ibindi baba bakeka ibyo bindi baba bashaka baze babona na cyane cyangwa ugasanga umujera yavuganye n'uwo mukiriya barazinanye uwo mukiriya yari yagushimye ugaca usanga uwo mujera akabwira umukiriya ngo ati aje ubase akurihire hanze umva asoho kugira ngo aronke mwaye ingene umuvugisha koza nk'umukiriya akubwira ati nkurikira ngo ngiye gutora amahera ngo mu modoka umva nk'ibyo ni ihohoterwa urumva yarisanse kuyahiraho yego kuri ico mviriza yego amahera kumbe nawe ntabyuzi ugasohoka ugasohoka agashaka umva agashaka kumbwira ivyo yishakiye rero amahera ni kwemeza ko je mba ntayasize mu modoka simba nagendeye kuri jabe mu modoka mashaka kunkurikira ngende ndagura mu cyane yahiramwo sinde yazanye oya mene data aho abantu nyene oya amwe abone guverinance hayina umviriza reka ndakubwira hari undi muntu ufata nk'akarenganyo nk'amatara hari umuntu ashobora kumbona siko portemone umviriza basana nk'umuntu dusengana cyangwa umuntu umuvyeyi yanzi ko ni basi petete ni isone urumva agasanga two turavugana mu modoka acimaje ibintu ngo to turayaga ivyerekeye ibindi bintu hari undi muntu direction yuko cewe ndashobora gushika kubera nziriyena nkasanga uko cibaza ati kurapatana kwa bundi yene uramuzi urabizi ko akora ngaho none mu mutwe nibuce bishiramo ibindi ace mu modoka ace yayisohoka aja azanye amahera avuye kwitorera inoti oya nakarabona ibikubira bere ndari mu modoka ngaho rega ibindi bakora berayo oya ashobora kuba abibaze ko muko mubavugana ibindi ngira ngo gutora amahera oya nivyo oya nivyo ubigira reka je ndakubarira uyafata ko ari umukuzine wawe urumva uraje usanga ari kumwe n'ikibosi ngaha aje gutora amafaranga kandi yambaye kaka uniforme arunamye ari muri izi urubosi nago mu modoka ruri muri izi urumva kwa mwene wewe urubosi no bosi kwa mwene data none wewe vugisha ukuri kwari gutora amahera gusa vugisha ngo kwari gutora amahera yego in sense ko kwari kuri okay kugira ngo tora amahera hariya yabivuye ati ukaza wumva ati ngo ndagura amahera ngo uri hanze ngwinjira ndabesha agenda kubwije ngo ndagura amahera ngo uri hanze ngwinjira ndayaguheneye oya agenda kubwije uko kumenga ngo nayo nivye cyangwa namwe oya have witi canke take sere nuvo mudei hagendera amahera ingodo oya mu modoka ara muri kantu zajya nkashama indani hamwatora agasenka nimi utirewe wo prefera ko no gwikontake ngo genda yatora twataga oya utegetse kuzuyibangikanye kubera iki kuba nikorera sami hatara ibyo majana 3 cyangwa ubwo bwaje ugenda ni miliyoni 3 mu modoka ama mobile bifuye na mbiri no makurotira miliyoni haza numva ngo amarezo oya yoho no bajya biza pasi okay kijya kintu naco abajera batangura gutanga amafoto y'aba serveuses kuba boss batarashika muco kibanza babigira kandi n'abaserveuses batabizi batabizi urumva ugasanga ntibabizi ati uyu unye niwaza kubakira siko bavyumva ugasanga umushaje kubwira ati ngo bajya abantu bafate neza bafate neza kandi petete aka service koshika nguze kubafasha mugabo yini nakubari mugiye je ngiri kuri vitsi iyo sinivo yiwani kora kuri nivo hejeri aniswari wose urunkira ifoto uza agakonsoma bacu zitatu none menya navuga no gwerekana nakubaze oya n'abashahigi usanga bafisemo inyungu kandi tuze n'ikindi naco iyo nyungu ni yashera canke ni oya je nawe gabarase dukenya kuri we rega aba yaronse mugabo ko yakoze ibintu utavuganye ntavyo waruzi wewe nawe na iyo foto babayirungitse ukazwana urubosi rwamenetse bashaka gukoreka hajyanye imburujwa inoti ndise nto kwa ubwo ariko hajyanye minimum ntanye dukeye ako kanwe kabaye umva kwinyegeza umbe tango yavuga kwa na jera je namubajije ibintu kana kabajera bakorera abaserveuses utwo n'utuntu tubababaza wo gutanga ifoto yawe akakubwira ngo urifata gucya kumba umujera bamucoreye wowe nawe uri nk'igikoresho utazi ibyo uri kurakinisha nawe ubizi nawe urashaka kumucorera après bon yego reka mvuge hari ikindi gikunda imbiriza pasi hari ikindi ugasanga umutwe w'abaserveuses ari gusanga dusaba mama bagwaye siko cyo gasanga ufise ikindi kibazo cyahuye naco siko cyo gasanga muri famille habaye ikibazo biba oblige yuko petete ugira nk'imisi 2
y'agakonje siko kugira ngo peut-être ivyo bintu bikemure ngo tusanga je hari umuntu wa mbere gutahuye ntagutahuye ngo nayo dayere gucugira mugenda urumva ivyo yanini gusanga aba service ibintu bisantareze cyangwa wasanga iraho cyakumenana washanga aho reraho ngo n'umushahara uronka urumva ugasanga ukani ngo nawe ngo ujye umuntu ngo wamuvugishije nabi ngo ujye mukira ngo yagiye ngo ashavuye ngo ndagukase ivyo nibiki mwara byandikiranye igihe waje kurondera hari ibintu bishika by'inyuma nyine utabiteguriye ngo basanga je ha rero nibaze yuko bivana sinzi hari amakontra musinyanira cyane ivyo ndakubwiye ati ndaguhaye akazi zonda guhemba tel montant mugabo we nawe ndagarutse wavuze yuko akayi keshi gatuma usanga uri kurafata abantu none ko kamaze kugira ngako kavinyu uko utariko ugira amashanyarazi agira urirukanga uriruka kibondo uriruka akana kahuri kambere ngira ku kagatatu rahe uraza kubona n'umwuka cyo mushasha n'amajambo amwe aca hinduka hano tujambo sinso kuba turyoshe kurusha tusanga mu bwene mwaje ati hello uke nabadi amatata bandu munanezerewe unanutse wanda kubye timane guhezagire cyane yego bandu umuntu ameze neza cyane guhezagira nka papa birya bintu usanga ngo kubera ngo naka ngo service ngo ataje ngo aciyasubira inyuma ataguze biva kuki ubitahure neza ni nkuko je nshobora kuza muri bank kanaka fata no munsi ndasanze maybe kuri akyo yakora nk'abantu babiri nabyoze uno munsi ndahaje arunyakire rufunze isura hameje nkacanza ndasanga nkaho witiwa unyakire utwenga ndakubwije ukuri nje nkasansi huri sinzosohoka mugabo ibyo abakoga naho atabari mu kabare ivyo urazi ko abakoga n'abagore ashaka kuja muri salon de coiffure hadasanze wa wundi asokoza kwa kunda shaka akavuga okay nakasi hari aragiye ibyo ico coco kirumbikana turiko turaheraheze ikiganiro je nashaka basi Diana kubera hanini haje ndi kumwe n'aba boss mugabo campasteur Diana vraiment kubera niwe numvise mengo ahohotewe gose urumva bukewe urumva ni kihe woshikiriza nk'ingendo nziza yotuma nk'ibyo bintu abakiriya bakorera aba serveuses canke abajera bakorera aba serveuses bigabanuka ni ibyahe wumva byokorwa kugira iyo ngendo izo harcèlement zihagarara okay merci kugira ngo ihohoterwa rihagarike mu akazi k'aba serveuses cambe nambe nuko bokubaho mu serveuse nufa yuko mu service wabona umenga ayika server haje ame mitumenga yana kandi ga service ka pembeni ko bishitse ayo gakora oya bamuta ko kwigurisha bamutaye yuko n'ubuzima butuma akora ku kazi siko ari gusa atari ndishwa afise mugabo akavuga ati kubera peut-être afise umwana canke afise famille ndaba reka ndagakore nufa yuko rero ushitanga kumusuzestima utangwa kumuraba ukuntu no cyangwa ushaka agufasha tu service twiwawe oye ivyo bihagarike vraiment babone yuko nakazi mukandi kandi natwe aba serveuses tugerageze yuko tudashaka usanga dushaka kumukriya agenda tubonye yuko tutesa umva turi sexy tugenda tuvuga n'ibyo tubimenyera n'umukriya bihere urumva kuko niho haviramo kutakubaha uko ugasanga ati kajya barenda kagiye uragana uronde umukobwa yitwara ukuntu abashazo gufata neza urumva ni image mbi yuko atukisha abandi ba serveuses batafise iyo ngeso kandi je ndibazatangiye umuntu arashobora kwifata neza canke akagira gute akakwakira neza ukazokwama akwakira neza mugabo hatarinze kubaho ivyo bintu twagiye turavuga niko vyama birega hanini niyo yavuze mu ntango je ndashimye ikinavuze aravuze ati kuriwe mwebwe mutahure ko bari mu kazi hama nawe arabwira aba serveuses nawe ibintu by'imimenyerano umenya akazi urimo ugakore neza unezerewe apana kuza umengo ufise imisigati mu kantu ari abantu mwego babacumisa imisigati mu kantu ucumugira ari wamubwiye ati wanyoye kinini toya ntugarukesha aho haputemba umupato je ndavyibuka ko yacamu ha 10 minutes ntugaruke turagwaye vraiment kuma nk'ibintu mugako kukinavuze akantu gato nibaze yuko nibaze ko byari bikwiye kumera neza kugira nabona akazi kabo kagakore neza bari bakwiye gufata nk'ubu akazi mu gata kujya ngo araronsa akazi akafise contre ivuga ati wewe
so guhemba amahera nakawuzo turakora gutya nambare guhera saa moya na nusu gushika saa sita ntavyo nzi akafise ikintu kiba canditse ko uza gukora ahantu kazobona baramuha akazi ko nyene nta kintu cyose ari kiryoshe ni contre uramene ikirahuri wacanga urya muntu ni ya muntu wa mutwenge ngo turayagukase akafise amahenda minita mamwe kuri ivyo bintu ko avuga ati wewe ni mu kazi ndisi yuko twese turi ko ngahanye gushaka kwisana twese baramaze gushikira twamene ikirahuri no muhira ntawo bitoshikira ngo ari amusakimenye arafise amahenda minita avuga ati namba amahenda minita ivyo byo kumena ni nka 30,000 karorero nuko ivyo azomena birenze 30,000 mpera yanje acaye mukata ntaco no mu kazi niyo nakora ameze neza aryohewe ako karaho kongera ko mbwa yende yavuze ntuzenya ari yatubeshe ega fati twita bose ndababeshe mbwa muyibuke akavirgule muyibuke yuko n'aba serveur bakora ahantu hashobora kuzamama akamukora akora umuhungu ako kara narengana no gushinga gukora ko bakunzi bo KuKAYI umuririmbyi yaravuze ngo no kwishinga no fa aba bantu je no bishinga no fa ariko singiye gukunda munsi nyamba tuzafeje ikiganiro ngo nejo bundi ntabwo safu no munsi sizafa nejo singiye bakunzi bo KuKAYI murumva yuko ibyo bashoboye kutubwira ababosi abaserveuses ngira mwumvise ibyo ahereje ko nibatse yuko kano kayi kuno munsi nino rigara ryabaguye neza abanezere na kino kiganiro mwandike muri commentaire abafise ico babivuga ko bandike kuri Facebook turiko kuri YouTube turiko kuri IG turiko ni Pam Channel TV émission ni KuKAYI niweze ko vendredi mutazosiba 18h muzoba muri kuri chaîne YouTube ya Pam Channel TV hanyuma wanezerewe wakunze kineke ama commentaire ndayabona ego vraiment nuwundi wese afise ico abivuga ko nuwundi wese yabonye bino bintu agira ico abivuzeko na rero dusoze ikiganiro na vendredi 18h peace and love we love you